Mwiriwe neza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho murereye hose hirya no hino ku isi turabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa cane amakuru aravugwa muri iri joro ndetse nariwe aravugwa muri uno musi kuri uyu wa mbere kwigenekerezo y'indwi y'ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze nga kuri no mbonesha kure ya channel yanyu Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta by'umwariko aravugwa mu mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye dore ingingo nkuru rero tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu muri uno mwanya Redi Tabara ihejeje gushyira habona rero itangazo ivuga ko ifise amakuru yuko by'umwariko babarizwa muri FDLR bagiye gutangura kwambuka ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi aho bivuga ko bagiye guhabwa icumbi mu nyuma y'iko rero by'umwariko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibintu byamaze kugenda birahinduka ni mu gihe hamaze imisi haravugwa ko hatangujwe ibitero bikomakomeye cyane kuri uyu muhari wa FDLR ndetse by'umwariko bivugwa ko iyi FDLR ishobora gutangura kuba yocutswa ibikorwa bimwe na bimwe ndetse n'ibirindiro byabo byinshi bikaba bikomeje kugenda by'umwariko bigaragaza ndetse biranerekana neza yuko ibirindiro byabo bishobora kuzigarurirwa n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba ari nyuma yuko Kongo maze imisi yotswa igitutu n'amahanga ibi byose bikaba bigaragaza ko by'umwariko Burundi bwabugiye gutangura kubyungukiramo nk'uko Redi Tabara ibitangaza ikavuga ko Burundi bwishimiye iki gikorwa mu nyuma yuko bugiye kunguka abasoda bashasha no Burundi n'ubundi bisa no korosoro wabyukaga mu nyuma yuko bivugwa ko igisoda cy'u Burundi nk'uko byanagaragaye muri raporo zigiye zitandukanye z'impuguke za UNI zakomeje kugenda ziranagaragaza ziranerekana neza yuko by'umwariko ngaha mu gihugu cy'u Burundi bamaze igihe barakorana na Redi Tabara barakorana na FDLR mu kugaba ibitero kuri Redi Tabara. Redi Tabara mu itangazo rye yavuze ko yamagana ubufatanye bukomeje kugenda buribonekeza mu gihe avuga ko hari bamwe mu baofisiye bakuru ba FDLR bagomba gutangura guhungira ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa. Louise Mushikiwabo yagize by'umwariko Ndayizeye wabaye perezida w'u Burundi intumwa ye nk'uko biriko biratangazwa. Ibi ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda biratungura abatari bakeya mu nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi kimaze igihe kirafisanye amatati n'u Rwanda. Icyakora u Rwanda rukaba rwarakomeje kugenda rugaragaza ko by'umwariko n'ubwo hakomeje kugenda haragaragara ibibazo ndetse u Burundi n'ubwo bukomeza kugenda burerekana yuko u Rwanda ari nyine yabayazana ibibazo by'umutekano wo mu Burundi by'umwariko bitabacira umwenda cyangwa se ngo bibakure mu bigendanye by'umwariko na gahunda yabo bihaye yo gukomeza gucungera ndetse no kugarura amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga binini. Ibi byose bikaba bigaragaza yuko u Rwanda ibyo rushinzwe byose ari ibinyoma ndetse by'umwariko atana ruhare babifisemo muri rusange. Ni mu gihe u Rwanda rero kandi rwakomeje kugenda rwerekana ndetse runagaragaza ko by'umwariko ruzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umubano n'ibindi bihugu bibashe kuba byogenda neza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abamaze imisi bariko barashakishwa by'umwariko baherutse kugwa cyangwa se kuburira irengero muri kino kiyaga cya Kivu by'umwariko biravuga ko ubwato nabwo bwari bwarabuze bwamaze kugenda bugaragara muri metero nyinshi cyane nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ni mu gihe rero inzego z'umutekano hazaba izo mu mazi zikomeje kugaragaza ko zifise umugambi ndetse n'intumbero iyo komeza gushakisha ndetse no kurabira hamwe rero by'umwariko abo bose baherutse kugenda barabura mu gihe by'umwariko abaringa 30 ari bamaze kuboneka ko bahasize ubuzima abandi babarirwa mu majana bakaba bariko barashakishwa. Ndabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe inkuru ndetse n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya cange muri ino joro. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu makomine agiye atandukanye mwese turabahaye ikaze bari mu gisagara ca Bujumbura abatwumviriza muri ino joro cange muri uno mugoroba bigendanye naho muherereye hari abatwumviriza bari ngaha mu karere k'ibiyaga binini by'umwariko abari mu bihugu by'abanyi nk'u Rwanda abari muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi muri Kongo
turabahaye ikaze mwese nga kuri Burundi News TV abari twumviza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose mwese turabifuriza ibihe byiza cyane ndetse tunabaha ikaze. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5. Mu kanya gaheze rero nibwo naje kugenda ndagaruka ku butumwa canke se ku nyandiko yaje kugenda irashigwa habona, ariko by'umwariko ikaba Leta y'u Burundi itifuza ko iyo nyandiko yoshigwa hagaragara, bivuga ko yatoyeho umukono n'umwe mu bayobozi basanzwe barakorera muri presidence ya Evariste Ndayishimiye, aho bari kugenda barerekana umubare w'abasoda by'umwariko bagomba gutangura kuzinjira nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi biragaragaza ndetse bikanerekana neza ko z'umwariko FDLR igiye gutangura kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma y'iko rero z'umwariko wa FDLR ikomeje kugenda iragura icyo twakwita umubano n'ibindi bihugu, cyane cyane ibyakomeje kugenda byinjirwamo n'ingengabitekerezo ya genocide. Mu nyuma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, FDLR yarakomeje kugenda yinjira mu gihugu cy'u Burundi, bigizwemo uruhare na General Major Peter Chirimwami Nkuba, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwariko aba basa naho bahurijwe hamwe by'umwariko haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Kongo. Mu nyuma y'uko by'umwariko bifuzaga ko Red Tabara yotangura gutanga imyimenyerezo ku basoda ndetse by'umwariko n'abandi banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu rwaruka ruzwi nk'imbonerakure. Ibi byarabahuje ndetse bituma FDLR ikomeza kugenda yagura icyo twakwita nk'ibikorwa byayo by'iterabwoba nga mu karere k'ibiyaga binini. Mu nyuma yo kumara imyaka myinshi barakorera ku butaka bw'u Burundi, FDLR ikomeje kugenda yisanga nga mu gihugu cy'u Burundi, naho igihugu cy'u Burundi nacyo cyakomeje kugenda kirerekana kiranashigikira ubufatanye n'igihugu cya Kongo. Bivuga ko FDLR by'umwariko mu nyuma y'uko hamaze imisi harakorwa inama ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse nk'uko twabigarutseho ku makuru twakeshaga ya African Intelligence, abivuga ko iyi FDLR igomba gutangura kwinjira nga mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kuhahungira, mu nyuma y'uko hagiye gutangura operation izomara amezi ashika muri 6 izaba iri mu bihugu bigiye bitandukanye byiganjemo by'umwariko n'igihugu cy'Ubufaransa, ubutasi bw'Ubufaransa. Bivuga ko by'umwariko bwotanguye ibikorwa byarwo mu nyuma y'ibitero bikomakomeye cyane by'umwariko uyu muhari wa FDLR wakomeje kugenda uragaba ndetse n'ibyo wakomeje kugenda urafatanyamo n'ingabo za leta. Biravuga ko ibihugu by'amahanga bikomeje kugenda birotsa igitutu Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngo mu rwego rwo kugira ngo rero batazotakaza abo basoda bose cyangwa se ngo baje mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda by'umwariko cyangwa se mu gihugu cyababyaye. Uravuga ko u Burundi bwo bwotanguye kugenda buremera kwakira bamwe mu ba officier ba FDLR. Ahangaha kandi bivuga ko harimo n'abandi bayobozi bakomakomeye cyane muri FDLR. Ibi byose bikaba bigaragaza ko Burundi buriko by'umwariko burungukira mu bigendanye n'ingwano. Ni Red Tabara nayo ivuga ko u Burundi ari ni Red Tabara ivuga ko by'umwariko usibye ko FDLR yari inkingi ya mwamba ku gisoda cya FARDC ndetse ngo ni n'inkingi ya mwamba ku gisoda cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda dusumira. Red Tabara yasoje ivuga ko by'umwariko n'ubwihangayikishijwe n'imikoranire ndetse n'ubwiyongere bw'abasoda bo muri FDLR bari kubarinjira mu ishamba rya Kibira, haba mu guhabwa imyimenyerezo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. By'umwariko bavuga ko bazakomeza kugenda barahangana 5 kuri 5 ndetse Red Tabara no kugenda ishimangira ko by'umwariko ikomeza kugenda ihakana yivuye inyuma ko yo bifashwa n'ibihugu ibyo ari byo byose, harimo n'igihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kirashigwa mu majwi. Ibi byose kandi by'umwariko bigaragaza ko Bwana Tshisekedi yamaze kugenda yinjirwamo cyangwa se yamaze kugenda by'umwariko aragera by'umwariko ku rugero rwo kwinjiza by'umwariko byo kwinjiza muri gahunda ze by'umwariko President Evariste Ndayishimiye. Ariko by'umwariko bihumira ku murari ubwo Evariste Ndayishimiye yemeraga guhabwa amahera menshi cyane inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zimuhereza mu nyuma yo gutangura kurungika y'abasoda guhera umwaka uheze 2023, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubungubu kandi nga hano mu gihugu cacu c'u Burundi hariko haravugwa urupfu ruteye ubwoba cane, urupfu by'umwariko ruteye agahinda, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Burundi mu ntara ya Ruyigi hari urupfu rubabaje cyane rw'umufungwa Pacifique by'umwariko mu ibohero. Abategetsi bakaba barategetse yuko bitoja ahabona.
nk'uko amakuru akomeza kugenda dusomera rero by'umwihariko uwo mufungwa yarapfiriye mu ibohero rikuru rya Ruyigi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Jonathan yari imbonerakure by'umwihariko umunywanyi akomeye cyane w'umugambwe CNDD-FDD yaba ku mutumba wa Rutana muri zone Biyorwa by'umwihariko komine Butangazwa, yari yubatse asize umugore ndetse n'umwana umwe nk'uko biko biratangazwa. Imbonerakure by'umwihariko ni y'ukuri Jonathan yari asanzwe ari umunyabigega by'umwihariko w'ivuriro rito rito rya Biyorwa Centre de Santé Biyorwa. Mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2024 niho rero Jonathan yahagarikwa kuri iryo vuriro yagirizwa amahera rero yari yaranyurujwe kuri iryo vuriro, amahera rero angana ni miliyoni 19 z'amahera y'u Burundi. Naho Jonathan yarafashwe bivugwa ko by'umwihariko inyuruzwa ry'ayo mahera by'umwihariko boba barabikoranye n'uwarongoye iryo vuriro yitwa Ndayizeye Viceni. Uwo nawe rero akaba yarahavuye ahunga igihugu mu nyuma yo kumenya ko rero Jonathan yamaze gufatwa gushika ubu ngubu atawuzi iyo yoba aherereye. Kuva muri uko kwezi kw'indwi Jonathan yaraciye atwarwa gufungirwa mu ihorero rikuru ry'iyo ntara ya Ruyigi. Jonathan yaragumye asaba by'umwihariko ko batomufunga kugira abandanye akazi azorohe by'umwihariko ariha ayo mahera buke buke bamukata by'umwihariko ku mushahara, ariko ntibyigeze birakunda. Kwigenekereza 27 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 niho Jonathan by'umwihariko yatanguye kugwara, yarafashwe ashuha cane yarumvise ko rero amerewe nabi cane baca bamutwara mu ivuriro ry'ibohero, ariko ntacyo bamufashije kuko bamuhaye utunini dusanzwe harimo rero n'utunini tw'ubushuhe nk'uko amakuru rero ava muri iryo bohero akomeza arabyemeza. Haciye iminsi mike cyane Jonathan yagumye rero yumva atamerewe neza, akabibwira bagenzi biwe, nyuma afatwa n'ikintu by'umwihariko kimucumita mu mbavu, icyo benshi rero bakunze kwita umusonga. Yarasabye ko rero yotwarwa ku ivuriro hanze mu ibohero, ariko by'umwihariko ntibyakunze kuko umukuru w'ibohero Eric by'umwihariko yaranse ko Jonathan asogwa iryo bohero kuko yohava ahunga nka mugenzi we by'umwihariko yahoze arongoye iryo vuriro. Byagiye gukomera by'umwihariko cane ku igenekerezo ya gatatu ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 igihe Jonathan yarembaga na wa musonga. Muri uwo mwanya yaravuye by'umwihariko mu bwogero dushe afise ubushuhe bwinshi cyane, bamutwaye mu ivuriro ry'ibohero baramutera umuti rero w'ubushuhe wo mu rushinge bita dioprone. Uwo munsi by'umwihariko abaganga barasabye ko Jonathan yonyarukanwa ku bitaro bikuru kuko rero yarafise n'ibimenyetso byo kudahema neza, ariko kandi harabuze uruhusha rw'umukuru rero w'ibohero. Ibyamuviriyemo rero urupfu kuko mu nyuma y'amasaha makeya by'umwihariko ni ukuri Jonathan yaciye yitaba Imana acikanira by'umwihariko muri iryo bohero. Ikiziga cya Jonathan cyaciye by'umwihariko kiratwarwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Ruyigi, by'umwihariko bitegekanyijwe ko rero azoshingurwa by'umwihariko iteka igenekerezo rya 10 kwezi kw'icumi umwaka wa 2024. Inyuma y'urupfu rero rwa Jonathan, abategetsi bagiye batandukanye mu mugambwe CNDD-FDD aho muri Ruyigi barategetse ko atahantu na hamwe rero by'umwihariko byovugwa bateye ubwoba, ndetse n'abakozi bo muri iryo bohero ko bivuzwe bazohura n'akaga gakomeye cyane. Akababaro ni kenshi mu bashuti na bagenzi biwe by'umwihariko b'uyu mushuti bashuti ba Jonathan. By'umwihariko kuri uno mwanya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza ko bateye impungenge n'uburyo amabohero ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ariko aritwara, ndetse n'uburyo by'umwihariko ariko aratwara abantu. Mu misi iheze kandi nibwo naje kugenda ndagaruka kuri imwe mu nkuru nayo by'umwihariko y'imwe mu banyagihugu b'u Burundi yigeze kugaragara mu bariko bariyamiriza ikirungo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bikaza kurangira atawe muri yombi akaza gukatirwa gufunga ubuzima bwe bwose. Mu nyuma y'uko rero yaraherutse gufatwa n'indwara itaramenyekanye,
agasaba abajejwe abacungera iryo bohero ko bamushikana ku ivuriro byaje kurangira byanze ndetse banabyanze ndetse biza kurangira amakuru akomeza kugenda dusumira ko nawe yaje kugenda yitaba Imana. Abanyagihugu bariko barashimangira ndetse bakanagaragaza ko inzego z'umutekano by'umwihariko za inzego z'umutekano z'u Burundi cane cane izijejwe amabohero zokabaye zirashira mu ngiro bakabasha kuba by'umwihariko barabira hamwe uburyo bakemura icyo kibazo. Ubwato bwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bumaze imisi 4 rero buraruhamye mu kiyaga cya Kivu bwabonetse mu metero zishika ku majana 2 z'ubujyakuzimu nk'uko biko biratangazwa. Ubu bwato bwitwa MV Milady bwaruhamye ku igenekerezo ya 3 kwakira umwaka wa 2024 hasigaye urugendo rwa metero zishika ku majana 7 kugira ngo bugere ku cyambu cya Kituku giherereye mu mujyi wa Goma. Nk'uko amakuru akomeza kugenda z'umwarika dusumira bukirohama itsinda ry'abatabazi ririmo ingabo z'iki gihugu ziri mu butumwa rero bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zaratanguye igikorwa cyo gushakisha abaruhamye batari barabonetse nk'uko biko biragaragara. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yemeza icyo gikorwa cyo gushakisha abaruhamye ko gikomeje kandi ko ubu bwato bwabonetse ku igenekerezo ya 5 kwakira umwaka wa 2024. Guverinoma yemeza ko abapfiriye muri iyo sanganya arabaharugwa muri 34 abandi 80 bakaba baratabawe bakiri bazima. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ubu bwato bwaturukagamo Pejani Jackzi plus we rero nyene yemeje ko abapfuye bashika kuri 78. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri RDC Shabani ubwo rero yageraga igoma ku igenekerezo ya 6 by'umwihariko kwakira yarasobanuye ko itohoza rikomeje kugira ngo amenyekane ingene ndetse n'impamvu nyakuri yateye buriya bwato kuba by'umwihariko bworohama. Uyu muyobozi yaranasobanuye ko ababa baragize uruhare muri iyo sanganya by'umwihariko nibamara kuba bamenyekana bazofatirwa ingamba kugira ngo ibyago nk'ibi bitazosubira. Ni mu gihe Bwana Tshisekedi kandi aherutse kugenda aranagaragaza ndetse aranatangaza ko ibikomeje kugenda birayibonekeza muri kino gihugu cacu muri kino gihugu by'umwihariko cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biteye ubwoba, mu gihe ubwo rero isanganya ryigeze kongera kubaho akiyemeza gutanga by'umwihariko icyo twakwita nk'imfashanyo y'amajira ashika ku 1000 ndetse bakaba bakomeje kugenda barasaba yuko abanyagihugu benshi basanzwe barakora ingendo zo mu mazi bakwiye kwifashisha izi jire cyangwa se ibi bikoresho bishobora kubafasha mu kutarohama nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Gushika ubu ngubu kandi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa Bwana Tshisekedi bikaba biteganyijwe neza yuko nawe ashobora kuba yogerera uruzinduko mu gihugu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho by'umwihariko inzego z'umutekano z'u Burundi zivuga ko ziteguye gukomeza gufasha ndabarokotse ndetse n'abariko baritabwaho n'amaganga mu rwego rwo kwerekana yuko rero leta yifatanyije nabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nkuko nababwiye cyangwa se natanguye ndabibabwira, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa Louise Mushikiwabo yaragenye Ndayizeye wigeze kuba perezida w'u Burundi nk'intumwa rero z'umwihariko ye idasanzwe ishinzwe gukurikirana ibibera muri Haiti. Uyu muryango mu itangazo rigenewe abamenyeshamakuru rero wasohowe ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere baravuze ko ishyirwaho rero ry'intumwa idasanzwe biri muri gahunda uyu muryango wiyemeje gufasha Haiti kongera ituze ndetse no kugera ku mutekano. Kumushyiraho rero bije bikurikirana n'inama ya 19 ya Francophonie yabaye hagati y'igerekerezo ya 4 n'iya 5 kwakira, aho rero abakuru b'ibihugu bishimiye uburyo rero uyu muryango wongeye gushimangira ibiganiro nk'uko biko biragaragara.
ishyirwa rya Ndayizeye kandi by'umwihariko rije mu nyuma y'uko Francophonie ndetse na mushiki wabo bamaze igihe bakora iyo bwabaga kugira ngo by'umwihariko ituze rigaruke muri Haiti ndetse no kugira ngo demokarasi igaruke muri icyo gihugu gisanzwe ari umunyamuryango w'ingenzi w'uriya muryango. Uyu Ndayizeye w'imyaka ishika kuri 71 rero y'amavuko yarabaye perezida w'u Burundi hagati ya 2003 ndetse na 2005. Inshingano yahawe by'umwihariko biteganyijwe ko by'umwihariko azozifatanyamo n'ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa Haiti, inzego za politike muri icyo gihugu ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Ni inshingano agomba kuba kandi by'umwihariko ndetse no gufashwamo kandi by'umwihariko n'umuryango uhuriza hamwe rero ibihugu byo mu birwa bya Caribbean, by'umwihariko w'ibihugu byo ku mugabane wa Amerika ndetse n'ibihugu ndetse n'uwabibumbye ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamakungu bagiye batandukanye kuko bikomeza kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza. Ni mu gihe rero by'umwihariko Louise Mushikiwabo ari umwe mu bategetsi bakomakomeye cyane ndetse b'ikitegererezo bamaze igihe muri politike y'u Rwanda guhera kera hose. Reka mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye, twifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'umugoroba mwiza, dusubire mu masaha y'igitondo turabira hamwe ibindi bigezweho.